twari mu bikorwa biriko birakorwa vyerekeye ikosorwa ry'amakosa yagiye aribonekeza mu ishigwa mu ngiro rya politike nshasha vyerekeye imishahara, la nouvelle politique salariale équitable. Iki gikorwa kimaze n'umunsi mubonye n'umunsi umuce ugira kabiri. Igice ca mbere cakoze mu yinga riheze, ikindi gice kiriko kirakora n'umunsi, turasigaje ibindi bice bine kugira dushobore gukwira ama ministeri yose ubushikanganje bwose bugize ubuzi butandukanye hano mu Burundi. Nukugira nibikorwa biriko yatunganywa kugira dukosore by'ukuri amakosa yagiye aribonekeza mu ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi iyo politique. Amakosa yagiye aribonekeza ahanini afise ubwoko no kwita butatu. Hariho amakosa matoya inyuma yuko abo byashikiye abo biraba batwituye bitiye ubushikanganje, ibibazo byaca bitorwa, inyishu zaje zitorwa nyene tugakosora ivyo baba bashikirije bitagenda neza. Hariho n'ayandi makosa twabona ko bisaba ko hakorana komisiyo nk'uku, iyo komisiyo ikaje ikorana n'abaseru n'abavuye mu bushikanganje bwegwa n'ivyo bibazo kugira nyabuna inyishu ziboneke zivuye mu babijejwe cyane cyane abakurikirana abakozi ku munsi mu bushikanganje. Mureni wari ngaha amandi makosa, irindi kosa rinini ryabaye cyane cyane ryabaye ku bushikanganje bw'indero, naho twasanze hariho ico bita ikitiko turakosora nyine emploi type, ugasanga hari akazi batatekanirije iyo emploi type. Duheje kubabarira abari ngaha kugira tubaca amahani. Akenshi baraza mu nama mwenizi bagaharura ko amasaha agera kugira bitahire, hanyuma baronke ako gashiruka buti, ariko by'ukuri icabazanye ntibagikore. Nivyo byashitse turiko turiga, hariko harigwa ico kibazo cyo mu bushikanganje bw'indero, aho hariho itegeko rihari guhera 2013 rivuga yuko ubutwara ishuri Ecofo aba afise urugero rwa lisansi. Hariho iryo tegeko, iyi politiki iriko yashirwa mu ngiro yigwa harimwo abaserukira ubushikanganje. Igihe bavuze ko bashinze ko utwaye umuyobozi atwara iyo shuri afita urupapuro canke rw'umutsindo canke urugero rwa D7, ntibigeze bavuga iryo tegeko. Mu gushira mu ngiro rero twagiye dusanga harimo ikosa, kandi mu kugira rikosorwe ridakosorwa ubwo nyene, ridakosorwa n'iyi komisiyo, kuko ni emploi type itari muzayi zatekanijwe. Bisabwa rero ko ari inama shikiranganje iteza gufata ingingo. Ubu rero haraciye umwanya nk'amayinga abiri canke atatu, iyo note yaragiye aho itegeza kuja kugira dutunganirize abadirecteur, kuko umuruho bafise canke imwitwariko bafise turagutahura cane, ubushikanganje bwarukoreyeko. Ubu rero ico kibazo cabo kiri aho giteza kuja kugira gishore kwigwa mu nama shikiranganje. Two kwizeza rero ko abo begwa n'ico kibazo, hariho n'abandi ubuzi ari bushasha butari butekanijwe biri kumwe muri iyo note twatanze. Ni kuvuga rero muri rusange twagomba duhumurize abakozi bose yuko ubushikanganje ataco budakora, atana kimwe butokora kugira bubatunganirize muri iyo myitwariko bafise. Nico gituma twatunganije bino bikorwa bizomara hafi imisi, tubiharuye ku vy'amezi bizomara imisi 45,
kuko barakora igice bagasubira Bujumbura bakongera bakagaruka numva ko dusigaje ibice bine kugira iki gikorwa gikogwe burundu. Twifuza rero yuko kandi twabisavye ntihagire ubusa gusamara kandi inyuma y'iki ntihasubire kubumvikana umwidogo canke imyidogo yerekeye ibi vya emploi type, kuko leta iriko itangira uburyo bwinshi, iriko tutanga umwanya munini. Twifuza rero ko vyohera umukozi agatunganirwa uburenganzira bwiwe kubahirizwa, hanyuma na leta ikubahirizwa, kuko hari abo twasanze bariko bahembegwa amapete badafise, ugasanga aho kubivuga babandanye bitorera amahera. Abo twanabagabisha kuko leta itegeza kugarukana amahera yose yogenda mu buryo butari bwo. Rero dutere nakamo ubunyene twicaye ngaho kugira dutunganirize uwo wese ataronse ico yateza kuronka muri iyo politique salariale, ariko n'uwo nyene ariko agitwara akironka atakifise ku burenganzira amenye yuko leta itegeza kugarukana amahera yose yibwe muri ubwo buryo canke yasohotse muri ubwo buryo.